Mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure, mwe mudahenganya kudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika nyine, abari muri leta ya Canada, abari ngaho ku mugabane w'abanyaburaya, mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaziya, mwese muri South Africa, muri Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko kuri uyu mugoroba ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi barabandanya kubura inyishu z'ingorane ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakabona ko rero biriko biragenda bishikira igihugu cacu c'u Burundi ari umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi, umugambwe utwaye igihugu ngo ukaba utariko urapanga igihugu neza. Ni mu gihe abarongoye igihugu bo bemeza ko igihugu gipanze neza kandi ko babishize ku murongo, kandi umushingamateka Honorable Agathon Rwasa we abandanya kwerekana ko ibiriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biboneka nkaho ari akamaramaza. Biraboneka ko ivy'ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko burakorera abenegihugu ngo ntaho biriko birajana igihugu, ahubwo igihugu bariko baragiteza akajagari no kugisambura. Ingorane zihanze igihugu cacu c'u Burundi ngo nta nimwe bariko baratorera umuti, ahubwo bariko barongera ingorane mu zindi, bariko barongera ibibazo bihanze igihugu, ibibazo bitazohava bihabonerwa umuti. Abamenyesha amakuru batandukanye baraciye bavuga ukungene uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uriko urakorana n'utuvyeyi, utumana, ibidayimoni, ibishetani bakoranye navyo ngo mw'ishamba, ivyo bishetani akaba ari vyo vyabahaye ubutegetsi, bakaba rero baranse kubivirira ngo babireke babihebe. Iyo bihenze bakaja kubiheba ngo bishobora guteza ingorane imiryango n'abaryango babo, bakaba ari zo mvo ngo badatunganya igihugu, babandanya gukenesha abenegihugu. Ivyo vyarashikirijwe na Bob Rugurika mu makuru atandukanye afise ivyemeza vyabona vyose vy'ukungene umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, umukuru w'umugambwe CNDD FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo n'abandi bategetsi bakomakomeye cane muri uyu mugambwe wa CNDD FDD ukungene bakorana n'utwo tuvyeyi. Utwo tuvyeyi baratwubakiye rero mu bisagara bitandukanye utuzu bajya kuturamirizamwo, bajya kuduhayirizamwo, bajya guhaya nyine utwo tuvyeyi twabo ngo tukaba ari two dukenesheje abarundi. Ibihugu bitandukanye vy'amakungu vyaratanze intererano, vyaragize ngo bikorane n'Uburundi, bikorane n'abanyagihugu, ariko ngo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye wenyene yaciye yanka ko izo ntererano zishobora guteza abenegihugu imbere, zishobora kuza zikinjira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose vyaciye biba ngo biraboneka ko rero umukuru w'igihugu Varisito wenyine ubwe yaraciye yumvikana avuga ngo nibagumane, barajane, bagumane ivyabo, ayo mahera yabo bayagumane, ngo nta bindi aba ariko aravuga usibye kwerekana ko ngo ayo mahera adakenewe na gatoyi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe amahera y'agaciro ngaha mu gihugu c'u Burundi yarabaye ndanse, amahera y'agaciro yarabuze. Mu kubura kw'ayo mahera y'agaciro, amadolari yarabuze, amayero yarabuze, ntaho ushobora kuyakura.
ntaho woyavana ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Nyamara umukuru w'igihugu we abandanya kuvuga ko adakenewe. Umukuru w'igihugu nyen'ubwite yarafashe ingingo, iyo ngingo yo kubuza abadandaji gukoresha amahera y'agaciro. Amahera y'agaciro baranyegeza bayavana mu mabanke, barayakura ku mabanke kugira ngo atabandanya akora ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ivyo vyose rero biriko biragenda biboneka ngaha mu gihugu c'Uburundi, ngo biboneka ko abasambuye igihugu ni abakuru nyene, ni abakuru b'igihugu batwaye umugambwe CNDD-FDD, nibo bariko baratuma igihugu c'Uburundi kibandanya kuba mu bukene, ingorane zibandanya kwiyongera, kuduga gusumvya uko vyahoze. Mu gihe ibindi bihugu naho igitoro cabuze ariko barafata ingingo zibandanya gufasha abenegihugu kuronka ico gitoro. Ngaha mu Burundi ho vyarayangaye, ata kintu na kimwe gihari, nta kintu dufise. N'igitoro kibonetse kirijanirwa ngaho mu bategetsi. Abategetsi nibo bama biyunguruza, nibo bafise ivyo vyose, imiduga yabo nibo ikora. Abatari bake ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi rero bakaba babandanya kwibaza aho ivyo vyose bizoherera. Bizohera gute ngo abategetsi b'igihugu c'Uburundi batore inyishu z'ibibazo bihanze Uburundi? Abasenyeri b'ishengero Kiliziya Gatolika baheruka kugira inama, baravuga ko ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'Uburundi. Barahanura umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, aho bamuhanuye guheba agatima kabi ko gukumira, kuko ngo biboneka ko ivyo bariko baragenda bakora barashaka gukumira Agatoni Rwasa bakamukumira muri politike kugira ngo atazohava abasumba, nk'uko Musenyeri wahoze ari wa Arikidiyoseze ya Bujumbura yaciye abivuga ya Gitega. Uyu ni Simoni Ntamwana, yaraciye aja mu zabukuru. Yaravuze ko abasenyeri ba Ekiliziya Gatolika ngaha mu gihugu c'Uburundi babonye ko ibiriko biragenda biba ngaha mu Burundi ari akamaramaza, basaba umukuru w'igihugu kubandanya ahindura ingendo, guhindura umukenyuro, gufata ingingo agafasha abenegihugu bakava mu bibazo n'ingorane barimwo, kuko ngo biboneka ko Uburundi buriko buragana habi. Musenyeri Simoni Ntamwana yaciye avuga ko yabanye n'abo bategetsi 80% vy'abariko barategeka igihugu c'Uburundi, ko babanye, ko baziranye, yabahanuye kenshi akatari gake. None n'abungere b'ishengero rya Ekiliziya Gatolika ngaha mu gihugu c'Uburundi barabonye ko ibiriko biragenda bikorwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ngo biboneka ko ari ingorane zikomakomeye cane. Bakaba bamusaba ko ahindura ingendo, ahindura ukungene ariko arigenza mu gutwara igihugu c'Uburundi, kuko umugambwe CNDD-FDD natawufatira ingingo, natawuhagurukira ngo ahindure ukungene bariko baritwara, biraboneka ko bizoba bibi cane, bizobandanya bikwega akarambaraye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Uwutava mu mugambwe CNDD-FDD ntazokwemererwa kugira ico aronka ngaha mu gihugu c'Uburundi, yoba akazi ntazokaronka. Kandi ivyo biratuntuza abenegihugu, birashavuza benshi cane. Ivyo rero biriko bigenda biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, biraboneka ko mu gihe umukuru w'igihugu wenyene atabishiramwo inguvu ngahindure ukungene abategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD bafatamwo abandi banyagihugu batari kumwe muri uyo mugambwe wa CNDD-FDD, ibintu bizokwama bikwega akarambaraye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa, amakuru yacu nakagaruka.